dukomeze twitwe ko twize mugabo ubumenyi twarose budakumira ibibazo dufise ko no kwiga guki. Ivyo nivyo Traoré nawe avuga. Ivyo twize byatwibagije abo turibo. Abasokuru bacu nta numwe yabigishije ubumenyi donke buvuye hanze y'igihugu. Amashuri ntayo baciyemwo ariko bari bazi kumenya ahari ubutare n'ubwoko bwabwo bakamenya kubuhingura mico bushakira. None ubwo nibwo bwenge. Ubwo nibwo bwenge. Traoré nawe ico niko kibaza. Eske kuba tuzi kuvuga indimi zo hakurya y'igihugu cacu ubwo bari bwo bwenge? Ico nico dukwiye kwirata ko tuzi kuvuga. Ko tuzi urundi rurima basokuru bacu batari bazi. Mugabo tudashoboye no kwikorera ivyambagwa. Tudashoboye no kwikorera ikiko cyo kurisha. Nimba ikiko kidakenewe isahani irakenewe. Bagenzi muri ko muradukurikirana kuri Agaciro Media. Tugira twigire kuri Ibrahim Traoré, perezida wa Burkina Faso. Ngiye gukora ibiganiro byubatse ku bice. Iki ni gice cya mbere. Nimba uri umuntu wumva ururimi rw'ikirundi cyangwa ukaba wumva urugwegere nk'ikinyarwanda cyangwa nk'ikinyamurenge cyangwa nk'igiha, aka niko kanya nawe ngo wicare wige dushira ubuzima ku murongo. Ibihugu byinshi bya Afrika nivyo biracafisa mikoro make cyangwa imato. Mugabo amikoro ava hasi akareka kuba mato y'igihugu kubera ko abantu biyubatse. Ikibazo ndiyubatse nawe uriyubatse. Reka Ibrahim Traoré atwigishe biciye muri no video. Ni conference yari karagirisha abategetsi bamufasha kurongora igihugu. Ivyo yababwiye, ivyo yigishije uza gusanga umengo ntiyariko arigisha aba Burkina bonyene, ahubwo yariko abwira Afrika yose. Kubw'ivyo rero reka tubizane mu rurimi rw'ikirundi nce ku masonga muri byinshi yagiye yigisha. Burya cyatumye duhera mu bukene uraza kukimenya. Nawe cyatumye ukira umara imyaka myinshi iterambere ari indoto kuri wewe. Aho abandi barota bagashira mu ngiro baca bava mu ndoto ahubwo bakaba muri ivyo bintu byahoze ari indoto. Uyu munsi reka tubimenye biciye kuri Ibrahim Traoré. Nizere ko mwagize subscribe kuri no chaîne ya Agaciro Media. Mu kiganiro yatanguye avuga ati mbega Afrika twoba dufise ubumenyi donc ubwenge butuzuye nkuko hari abanyaburaya bakunda kubidutuka. Ariko reka kano kanya tuvuge ku citwa gufata risk. Gufata risk ico nico Ibrahim atangiye kwigishako. Gufata risk ndabivuga mu mici ibiri. Hariho gufata risk kw'igihugu no gufata risk k'umuntu ku giti ciwe. Ndavuze ku giti ciwe hariho guca wumva n'umuryango kuko n'igihugu gitera imbere vyahereye mu miryango. Okay. Gufata risk rero yatanguye avuga ati nivyo abazungu baradukolonije. Mugamura uko kudukoloniza murabe risk burya abazungu nabo bafashe. Uyu munsi twebwe kuri Agaciro Media twashize ko video y'umuntu yari yibereye muri tourisme ageze mu gihugu ca Barbados, araheze arafata ka video akaduha twe twagashize kuri YouTube. Muga abantu benshi batwandikiye bavuga bati unona aho hantu tugiye n'indeyo twakira. No kuvuga you have fear to take risk. Ofisi ubwoba bwo gufata risk. Abazungu aho baza ubanze mumviriza. Uwo nisi yarateye imbere ujya wewe risk ufata uze usanga ari noya gusumba babazungu baza kudukoloniza. Wewe umunsi ko muri wagerageza icyongereza uragerageza igifaransa urafise ubumenyi bwo kuyadabuta hajya ahantu ugiye mbere n'abantu baho harimwe abo muzovugana uzobasaba akazi uzobayagisha mu buryo buca nk'iburiya. Ariko bo baho baza ibaze cyambere bari bagiye ahantu batazi neza. Murabitahura nivyo bari barabanje kurungika abaza gutata. Natwe bwinga mu Burundi hari abaje ba Livingstone, Stanley baraje baratata baraheze barabaha amakuru. Mugabo ajya amakuru ndakwiye. Eske buno Burundi barabuzungurutse bwose? Eske barabonye ko intwaro yari yorganije? Eske baraharuye abasirikare baboneti tinyabona kigiye gihugu gifise umwami afise abasirikare benshi bazobagwanya? No bari abazungu baca barafata risk
baraza mu gihugu batazi neza badafise kamakuru akwiye barajabuka ibiyaga batazi neza amazi yaho kuntu agenda bagenza ari ibiyaga bigoye amata acamwe akanyikirayo uretse ko ibyari hose byobaho n'ubu hari abantu muranumva b'abarundi iyo bagiye mu mahanga bumva bokwepaho donc mu mazi guca gufata ingendo zo mu mazi nivyo birateye ubwoba ariko ubuzima bwabwo n'ukubaho ubwavyo ni risk noneho kuja muri risk yunguka urumva ko ari ibintu vyiteka abazungu rero barafata baratraverse inyanja baraza nta muntu n'umwe yigeze babwira ko azobategera nta muntu n'umwe yabemere partenariat bari abanyafrika nzoba gufasha baraza kandi baza bashaka negociation ku mwami murazi ndimi zivugiwa muri Afrika ko zingana ni nyinshi ni nyinshi mu ndimi maze kumva zigoye ku isi kugena ururimi rw'ikirundi rurimo kuko rugira indome zibifatanga ni zimerekeranya nyinshi ibaze nka shwe nshwanukira beshi usanga urudome shwe rugizwe n'indome zine N S H W izo ndome ni nyinshi cyo kimwe n'ikideci arico kidagi n'ikirusi yango n'indimi zigorana cyane mugabo baca barafata risk baraza ngaha igihe gito gusa bari bamaze gufata karere nubwo byabagoye ariko murazi ko banaciye n'amande umwami mwizi gisabo ndavuga ku barundi ariko no ku banyarwanda bamusinga murazi ko bataborohereje ariko rero dufatire ku byo Ibrahim Traoré ariko aravuga ati hari ikintu tutariko turatahura ati mbega gufata risk no kuvyigisha canke no kubikora nibaze ko ari yo nyishu itomoye nimba ari kubikora uzohera muri ubwo bwoba ryari donc bizotwara igihe kingana iki kugira ubake gukora ibyo udashoboye risk ni iki risk ni kuba gukora ibyo udashoboye ni igikorwa gisaba amamiliyoni ubona ko utovurose ariko uragomba gukora ni igikorwa runaka kizoguhuza n'abantu bakomeye ubona ko bigoye kububahuka ariko ugomba kugikora ni igikorwa gisaba yuko uzova ngaho ushike muri kiriya gihugu runaka ntavyo ushoboye ariko ugomba kugikora ivyo nivyo bita gufata amariski tugaruke gato ku bumenyi bujanye nanone n'ubuzi n'ibikorwa tuhere ku bikorwa byinjiza amafaranga ibi byose ndiko ndasigura nivyo Ibrahim Traoré yirika arasigurira amanya Burkina Faso ariko ku rundi ruhande wumva neza yuko waba hari amamedia menshi wumva neza yuko ari karerekeza ku banyafrika bose muri rusangi ati abanyafrika muribuka ko mbega ari twebwe le berceau de l'humanité ubu umuntu wa mbere ariho yaremewe muri Afrika na cyane muri Afrika y'ubuseruko abaciye mu mashuri byo murabizi noneho umuhezagiro muribuka yuko umuntu yatunze za zahabu nyinshi ku isi ari umunyafrika n'umunyamali Kankama Samusa wamutamuzi none ubwenge bwabo bwagiye noneho twebwe haraje amashuri ni meza azanywe n'abanyaburaya nyene no kuduhugura kandi ni vyiza mugabo eske ibyo twize byatwibagije abo turibo abasokuru bacu nta numwe yabigishije ubumenyi donke buvuye hanze y'igihugu amashuri ntayo baciyemo ariko bari bazi kumenya ahari ubutare n'ubwoko bwabwo bakamenya kubuhingura mico bushakira uyu munsi twaba dufise abarundi bafite ubumenyi bwo kumenya ahari ubutare badakoresheje ibyuma kandi nabyo nyine byavuye mu mahanga donc hakurya y'umugabane wa Afrika icyo nico Traoré avuga naco avuga ati none mbega kuri twebwe n'abari abasokuru ni bande baciye ubwenge ni twebwe twize canke ni bari abatama batize cyo ni kibazo wowe rwadukwiye nawe ushobora kwiyumvira ibikoresho byose bari bakeneye nta bikoresho cyavanze igihugu byose barabyihingurira uyu munsi uravye nawe ibyo ukeneye ndavye ibyo nkeneye dushoboye kwikorera mu iki nothing rien none ubwo nibwo bwenge
ubwo nibwo bwenge. Traoré nawe ico niko kibaza, eske kuba tuzi kuvuga indimi zo hakurya y'igihugu cacu ubwo bari bwo bwenge? Ico nico dukwiye kwirata, ko tuzi kuvuga, ko tuzi urundi rurimo abasokuru bacu batari bazi, mugabo tudashoboye no kwikorera ivyambagwa, tudashoboye no kwikorera ikiko cyo kurisha. Nimba ikiko kidakenewe, isahani irakenewe. Ntituzi no kwikorera isahani, ntituzi kwihingurira igikombe tunweramo amazi. Uyu munsi kumbure abantu turatembera, isi yuzuye amabuye, yuzuye amahwa, isi yarateye imbere, ifite ikaburimbo, kuzuba riraturira, birakenewe ko twambara ibirato. Mugabo nindazi kwikorera ikirato, n'uruhe ruganda mu Burundi rwakozwe n'abarundi ushobora kudukorera ibiro byo birato? Ikibazo cyo kwibaza arico Traoré abaza, ateske mu gihugu nta bagwiza tunga basi boshobora kuja hamwe bagashinga uruganda rwo kwambika abantu. Traoré yagiye muri ministère, donc yijejwe ubudandaji, urana ubudandaji baremporta bakexporta. Iyo baravye importation bagira ku vyambagwa gusa, yasanze yasohoka amamiliyaridi buri mwaka ivyambagwa gusa, kuko naka kumure ifite agashopu kiwe bw'amafaranga asohora agiye kurangura aramenyekana, none na dedouane amafaranga donc yose yaba yasohotse ku mwaka n'umunsi wogenda muri OBR canke muri ministère ye kumure commerce bashaka kwereka amahera yasohotse ku bwoko bw'ikidanazwa runaka. Ku vyambagwa rero Traoré yasanze yasohotse amafaranga menshi atokuba ku ruganda rumwe ruhingura impuzu, ayo nasohotse buri mwaka umwe gusa. Ikibazo tumaze yaje imyaka ingahe twambara ivyambagwa biva mu mahanga? Nimba adashoboye basi kuboneka abagwiza tunga bo kuvyumvira. Iki kintu nka guverinoma yacu mbise neza, turavye nk'ibi biharuro bagenza hano mu ntunge, muravye nk'ibi biharuro byare bijitwa habona na rusasuma ko ari miliyoni hafi 13. Tushade dufate zitandatu zonyene ko bo bara abantu bashika n'imyaka 18, navyo nzi neza, donc ivyo si statistiques sinayiravye neza, ariko naho zo bari miliyoni zitandatu zonyene bashika n'imyaka 18. Tugavuga duti umuntu wese ashika n'imyaka 18 mu gihugu natanga amafaranga 1000 kugira ngo twubake uruganda udukuraga kwa gasuzuguro ko gutuma tuhura twambara ari uko turinze gusumira mu mahanga. Ivyo tutabikoze, tudafashe za riske yereka aravuga, no kuvuga twebwe nimba umunsi ari bibi kubazodukomoka bo bizoba ari bibi gusumba abana bacu, ntaragigiza na gato tuzoba tubasigiye. Bushize nigeze kumva umwige Marika ridoga ati rega ati burya ngaha mu Burundi ati vyanse ko dutera imbere ahanini mentalema, ati kubera ko nka jewe ati ntibanyigishije umubano muhira, ntibanyigishije ubumenyi donc education financière, no kuja kubana hari ibintu vyinshi, donc kuja kubaka hari ibintu vyinshi ntashoboye kumenya kuko abavyeyi banje batubaka kubimbwira. Ati none tuzokira ryari? Ati mugabo nacasanga mama wanje umwana w'umusengezana ariko aramwibira amabanga uko bimeze. Ati ndatanguye kwibaza kino kibazo, none mama wanje yobakunda uriya mwana w'umusengezana wiwe usumba jewe yavyaye? Ico kibazo sinzi ko mucumva yaje kwibaza. Nuko rero tugomba gusiga iragi ryiza mu badukomokako. Bashobora guhera ku muryango wawe, mugo ugomba kwiga gufata risk, kwiga kwiyegezersa cyangwa kwimenyereza gukora ibirenze ibyo wari ushoboye, donc ubushobozi bwawe burengereho gatoyi. Kubera ibyo utabikoze, igihe cyose wibira kuri kurakora ibingana n'ubushobozi bwawe, ahubwo buryo buri gukora munsi y'ubushobozi bwawe. Igihe uduze haruguru gato ugakora ibirenge ubushobozi bwawe, ahubwo nico gihe ubukoze ibiringaniye n'ubushobozi bwawe. Ndakeka tuko turatahurana. Ikindi kintu gikomeye Traoré yavuze nikijanye n'uburyo dukora. Bagenzi, turi mu bihugu bikenye, turi mu miryango ikenye, ku giti cyawe cyangwa ku giti cyanje naho turagera. Ikibazo rero wewe bacabaza ati none
cyo tubananye dukora amasaha 8 nkayo ubwongereza buriko burakora. Ubwongereza bageze kure, ubwongereza bageze kure, none bageze kure, twe cyo tubananye tubeho nkabo. Urashaka kubaho nk'umumiliyoneri kandi nawe n'ibihumbi 100 bikiri byinshi. Ugomba guhindura uburyo ukora. Nivyo ariko aravuga ati donc kuvivya abibonye hari umugambi w'inyubako bariko barategekanya kubaka ama ministeri bace basanga uwo mugambi abakozi bakora nk'uko bakora bizotwara imyaka 3. Muga Traoré avuga ati no, icambere twongereza umuyaga nkuba, habeho umuyaga nkuba no mu masaha y'ijoro bazokora, donc bace bakora 24 heures. Bivuga ko bashaka baza gukora ya masaha 8 umwe mugabo no kuvuga muri ico gihe ntabwo bakoze amasaha 8 ahubwo bakoze 8 sivyo. Cyo bibaza nimba barabakozi 100 no kuvuga uzabumva ko bakoze ibiringo 3 umva baca bakoze 300 nyene fata mu masaha yose umvirize ucusanga bakoze no muri kazoza sinzi kuvyumva. Ico gikorwa cyari gutwara imyaka 3 caje gitwara umwaka utarenze uyu umwe gusa. Naje bino mu gihugu nkunze kuvyibaza nti eske iyo muravye ngahi Bujumbura ku bantu batonda bipakiza donc gufata amataxi n'amabisi murakunze kubona ikibazo kiba ku mugoroba. Ikibazo mu gatondo abakozi batondera rimwe, ku mugoroba bagodokera rimwe, cagiye bose bariko barakora ibisi n'amataxi babiri ngaho ibigira akazi. Umuntu asigara yibaza eske nabo byo vyokoroganizwa bamwe bakaba bari gukora abandi bariko baratonda baca babisikanye bamwe bataha abandi batonze. Icambere akazi kokozwe dufate kuva ubu gushika muri 2040 kuva ubu 2025 gushika muri 2040 turacasigaje imyaka 15 ucu usanga ico aho twogeze 2040 tuje kuba twageze muri 2030 cyangwa 2032 kubera iki byaciye vyiyongera. Hama no mwibarabara baciye baronka akazi ku bwinshi, abagura imodoka barica biyongera kuko abazipakiza baragwiriye mwijoro nta mwanya kwicara. Traoré ibyo yarabikoze. Jewaha reka kombore twibande kuri development personnel. Nibaza ko nimba basokuru bacu bariyumva ati ibi nibi turabikeneye twobikora bagenzi, nubu nibi twobikora. Ikibazo ni egoisme bagenzi. Abajejwe ivy'amategeko barakwiye badufashe abantu iyo bagiye hamwe bakiyubaka bakavuga bati jewe izi nguvu ndabona ko zizi gukora ikintu ntazishoboye mugabo reka nje hamwe n'abandi ndazikore. Aho harakwiye kuba amategeko akomera kugira ya egoisme babandi baca banyotora ibyo bintu bisubire. Uko niko Traoré abibona. Hama rero abaza ati none ni wowe urashaka gutera imbere gute ukora amasaha 8 na wa mutunzi akora amasaha 8 weza kuri uri kurakora. Ejo bundi son excellence niwe aravuga ngo umbega mwibaza ko umukozi arinde umukozi unugiye akorera uwashinze akazi. Donc no umukozi nugiye ashinze akazi bakaza ukamukorera ngo ni umukozi. Okay, reka dufate nka dufate abagwiza tunga bo ngaha dufate Sioni cyangwa ziranotse. Reka dufate nka ziranotse dufate afite abakozi 500 nimba umukozi ku munsi umwe akora amasaha 8 akorera nde akorera ziranotse. Hama babakoze 500 bose bagakora umva ku munsi umwe bakoze amasaha ngahe n'amasaha ibihumbi 4 cyo amasaha ibihumbi 4 umuntu yakoze umunsi uyu utarenze kandi n'umunsi ugizewe n'amasaha 24 no kuvuga yakoze no muri kazoza. That's why cana dusumbya biterambere. Abongereza bavuga ngo time is money. Amafaranga na umwanya n'amafaranga. Ugize umwanya mwinshi wo gukora rero aronka amafaranga menshi. Abantu bagiye hamwe niki cyo bananira. Ku bantu masoma muri Bibiliya muri buka ngo abantu bageze kubaka uruzu ngo baze bashikire aho abaremye ari. Kushika Imana igira ubwo batirega babantu bo bigira ko kubera iki bafise ubumwe. None twe niki kitubuza dukomeze twitwe ko twize mugabo ubumenyi twarose budakumira ibibazo dufise uko no kwiga guki. Ivyo nivyo Traoré
nawe avuga ko no kwiga ukuye kwa maziki. Voilà, ibi nivyo no babwira mu gice ca mbere. Igice ca kabiri reka tuze kubandanya nibindi. Murakoze, nizeye ko mwagize subscribe ino video musangiza abandi, naho butaha, bye bye.